cya gatatu ni icyubahiro. Ibyo bintu byo bituma wumva mu mashengero atandukanye bamwe basigaye batora imipanga bakiruka ku bandi bapfa ubureperezanta bapfa ubwungere bwa mbere ho ntibapfa Imana bapfa ubwungere Imana ntayo baburana kuko irabakwiye bose ntibapfa mwemera ngo yuzuye mwinshi je nabuze wapi ari hakwiye n'umusesekara uravyumva benshi bafijya nkoko yakijya cy'icumi n'ishikama bashiramo abandi bapfa ijya ntebe y'imbere kugira ati nije nkwiye gufata ingingo yego nije nkwiye kuzana seruka abakuru bari ni icubahiro gusa uravyumva abandi nabo bariko batwagwa n'ibintu satani yarungutse mu isengero ibigore by'ivyigenze bitaje gukizwa bije kugwisha batamba baje twe iyo nababonye bababwira kikata tushobora kuza mu rusengero iwacu wafashe impuzu iciyemo amabere kabiri uvuye ngo none igipande cyari kujya hafi wagisitse kandi n'amabingira y'ingatsi muri ico gihe ni cakine ubona wa muntu adatinya gukora ku mabere umwana w'umukobwa aririmba muri korari we canke umugore w'abandi ari ngaho ugasanga n'umuhehesi abo ni babara uzonasanga bakubwira ngo basiga amavuta yo guhumanura abantu akagenda akabwira umugore w'umuntu ati wewe Imana yambwiye yuko hari umuvumo kuri ko uzozenda gusiga amavuta ndaguhumanura ntakubwiye uzozana n'umugabo wawe kandi ahaguharande vu muri babiri none niba kuri impuzu imbere yiwe ahagusiga amavuta kuva ku mutwe akamanuka gushika hariya azoreza kuyagusiga atakindi gikorwa kindi kirajamo badusahura ibyacu tubona hano bavuga ati hamwe kugira bona gumuka bavuga ati oya wawundi murongo uvuga ngo nibagukubita mu musaya uca utega n'uwundi amenyo boyamara suko uravyumva kugira ngo ntihagire abantu bavuga ati agacinyizo turakasa bemere ko ubukene ariko abantu bazobona Imana abantu bambaye ubucocerwa bafise inda n'amavunja iryo ryinza hano gashabuziwe jojo abantu bamaze gutyo gutyo nishobora ikubuza kujya gusambura igihugu Apotre turagira ku musozero w'ikiganiro soza twumva mu gusoza hari ikintu maze iminsi mbona ngomba ngaruke ku bantu babemera Imana nyine cyane abavuga butumwa kumbure no mu buzima busanzwe tubayemo uyu munsi hari abantu bavuga yuko amadini yabaye menshi bavuga butumwa harimo n'abajene n'abakiri bato harimo inkumi harimo imisore harimo n'abapapa bakiri bato bikavugwa rero yuko yaba bashehe yaba ba pasteri yaba ba mwarimu cyangwa se hasigaye haboneka ingeso zitari nziza kuri abo bantu na cyane izo baragiye ngo basigaye bazigoba yego icyo kintu wewe ukivuga ko iki wowe ucumva nawe Apotre Jesu gucumva ndakizi kandi nta gitangaza kirimo kandi nta nico kuwa ngo bihinduke kubera Yesu yavuze ati mu bihe bya nyuma hazokwaduka abantu benshi bigira bavugishwa n'Imana mbere bamwe bazokora n'ibitangaza kugira ngo bayobeze n'abantu bitwa ko bari bazi n'ivy'Imana ivyo rero nimba yavuze ngo ibihe bya nyuma mwe nawe bazobaho yego ntawe ushobora kuko ijambo yavuze turagushika mugabo yavuze ati rero mugomba kuba maso mukamenya inyigisho z'ibinyoma n'inyigisho z'ukuri mu gihe umuntu yikunda ikinyoma twe turi muri societe ya Afrika yakuriye mu mpemu y'ukuraguza abantu barakunda kumenya ibyabo uno munsi ugiye gushinga ishengero bakuvuga ko uvugishwa ku bantu ubonye wese umubwira iby'Imana imuyumvira ko n'ibyo wamubonye ko ukamuhenda imigisha yose y'imituburano avuga ati kabisa uyu niwe mukozi w'Imana tuyaremewe niwe gusumba wawe ndavuga ati nimwihana ibyaha Imana yanka ibyaha abo ntibabakunda oya mugabo muri ico gihe rero abantu barihamagara bakitwa abakozi b'Imana ngo bakambara nk'intama kandi n'amabingira y'ingatsi muri ico gihe ni cakine ubona wa muntu adatinya gukora ku mabere umwana w'umukobwa aririmba muri korari we canke umugore w'abandi ari ngaho ugasanga n'umuhehesi abo ni babara uzonasanga bakubwira ngo basiga amavuta yo guhumanura abantu akagenda akabwira umugore w'umuntu ati wewe
Imana yambwiye yuko hari umuvumo kuriko uzoza ndagusiga amavuta ndaguhumanura ntakubwiye uzozane n'umugabo wawe kandi ahaguharana ivu muri babiri none niba kuri impuzu imbere yiwe ahagusiga amavuta kuva ku mutwe akamanuka gushika hariya azoza kuyagusiga atakindi gikorwa kindi kirajamwo naho rero abantu bagomba kumenya nibumva umuntu avuze ibinini bavuga ati uyu siwe abari muri bamwe Yesu yavuga bazoza bita bavugishwa kandi atari bo baje kuyovya abantu niwumva umuntu akubwira ati Imana ngo ndagusengera muga akubwira ati banza umpa amahera ngano gutya kugira umutwaro wanje kuwusengera menya ko we n'umujambazi umusuma uhuye n'umubandi ebana zingi buturutungu nawe wameze wiruke nkuhunga ikibi kiri inyuma yiwe ivy'Imana bivamo Yesu yayahaye ubushobozi ntumwa ziwe aravuga ati mbwiza ndababwira mu bihere ubuntu muzobitangira ubundi Pawulo aravuga yandikira abafilipi ati twebwe ntitumere nka babandi badandarisha ingabire z'Imana ikintu cyose uzokumva bagombye gukorera citwa icimwemu muga hikarinda gusaba uburyo bw'amafaranga menya yuko ico kintu kitavuye ku Mana niwumva message wawe yavuye kuri mpemu yera ukumva si message yunga si message isaba abantu gusubiza hamwe si message ivuga amahoro ukumva itandukanye umuntu n'uwundi menya ko iyo mpemu ivuze si Imana mpemu Imana asambura mpemu Imana arunga iyo abantu batase Imana ivuye imbabazi ikavuga gusubiza hamwe umugabo ugiye kuraba benshi hari ubuvugishwa bariko barajamwe busigaye butandukana n'umugabo n'umugore bakubwira yuko ibidayimoni biguhiga ibishetani bikurondera uburozi buriko buraguhiga buriko buca umugabo wawe canke umugore wawe ugasanga umuntu asigaye ahunga uwo bubakanye akamubona ko ari umwasi ari umuntu ari we urupfu rwe ruzoturukamo ugasanga noneho no kuzinukanwa mu bintu bazinukanye ejo ugasanga urugo rwasambutse mwene izo mpemu mbi rero ziriho abantu benshi rero nibumvirize message baronka ubutumwa butakubwira kwihana ibyaha burakubwira ko nibaza n'amafaranga ariho Imana izokwemera ibyaha ntibabirihira ibyaha barabyihana naho rero Imana avuga ati naguhaye ubwenge bugwiye umuntu wese yamuhaye ubwenge yavuga ati muga ndagushiza inzira zibiri imbere iyo muvumo niyo mugisha sinaguhitiramo urihitiramo hitamwo rero Apotre ngira ubutumwa uha abo bantu rero tuvuge abo bakozi b'Imana sabi Imana bireke oya abo sabi Imana yega ni ugasanga bafa baca kuryamana n'abasore canke se hari n'abatera amada abantu ico cyaba bakakinyegeza bagatanga n'amafaranga gukora inda agasama umuntu akongera akanamufasha kuniga umuntu gukura mwiyonda kandi yitwa ngo n'umukozi w'Imana mu gitondo agasubira kuja gutanga ingaburo yera aho gutarika amaboko ngo biganza byabo duse ntibibaho oya nubuhe butumwa bubaha rero nubuhe butumwa muri rusange abo n'abanyabyaha Imana ibabwira kwihana bihane rero nibihane babivemo Apotre kandi bihane barababarirwa imbabazi z'Imana ziracariho mugabo nibabandanya gutyo bicare babize ko ari abakandida bagihe no Apotre tuza ngaha hafi twahuye n'umuntu atubwira ko amaze iminsi ariko arasengera ahantu musanzwe mwigishiriza atubwira ati nyamara ati mu Apotre nimba ari ukuntu ndamukunda birarenze tinifuza kuzomushikira nkamubona nuko bidakunda ati genda mubona mwisengero maze amezi abiri sengeri wiwe ati hari ukuntu rimwe na rimwe ati ejo mundi yaduhaye ubutumwa natubwira ko ari umuntu yamurungikiye miliyoni 2 yego gufasha imfuvyi n'abapfakazi gufasha imfuvyi n'abapfakazi izo miliyoni 2 ngo yaciye azitanga ngo yabwiye abantu ko baza kuzitanga ku bantu b'imfuvyi n'abapfakazi nyine abatishoboye ngo acarambwa ati haza kuba abandi ati bari kuba bayanyegeje ibanga gukoresha rituma uvuga ati nyene ibya naka byandikiwe naka canke se ikintu nje ku murongo ni Bibiliya canke nuko wize theology nyene mu buryo bwiyaguye cyane abandi bavuga butumwa bwo bakavuga ati umva ko nk'umuntu arafise icizere kuri wewe mugabo abandi numva ko afise kamakenga ubwa mbere huho theology n'agakiza biratandukanye theology ni siyansi biga kujya biga histoire canke za theology itagira niyo mpemu yera n'uburozi bw'umuntu yego mu yindi mvugo mu bisanzwe Bibiliya iratubwira ngo umuntu wese akwiye kubumbwa n'ivyo afise yego
kandi nta kindi kigaragazo kiri ku bakozi b'Imana. Oya. Ibintu bitatu biyobeje abakozi b'Imana bikabatesha umurongo. Icambere n'amafaranga. Icya kabiri ni igitsina. Icya gatatu ni icyubahiro. Ivyo bintu byo bituma wumva mu mashengero atandukanye bamwe basigaye batora imipanga bakiruka ku bandi. Bapfa uburepresenta, bapfa ubwungere bwa mbere, ubwa mbere ho ntibapfa Imana. Oya, bapfa ubwungere. Imana ntiyo baburana kuko irabakwiye bose. Ntibapfa mwemeye bamwe ngo yuzuye mwinshi, je nabuze. Wapi? Ari hakwiye n'umusesekara. Uravyumva? Benshi bafijya nkoko yakija c'icumi n'ishika bagashiramo. Abandi bapfa ijya ntebe y'imbere kugira ati nije nkwiye gufata ingingo. Yego. Nije nkwiye kuzana seruka abakuru bari. Ni icubahiro gusa. Uravyumva? Abandi nabo bariko batwagwa n'ibintu Satani yarungitse mu isengero, ibigore by'ivyigenze bitaje gukizwa bije kugwisha batanu. Bije kugwisha batanu. Baje twe iyo ndanababonye nababwira kika. Tushobora kuza mu rusengero iwacu wafashe impuzu iciyemo amabere kabiri uvuye ngo none igipande cyari kujya hafi wagisitse nibyo ntibikunda wabigize n'ibigirankana kugira ngo hagire amaso y'umugabo umwe atarashikama mu gakiza neza akubona atangure kuravya indi avuga ati cyomba sivyo ico babajije rero ni ikihere mu bisanzwe Yakobo yaravuze ngo idini muhe cyambere mu 21 yavuga ngo idini nyakuri ritagira gasembwa ritagira n'amarabaga nirifasha imfuvyi n'abapfakazi rikamenya abakene mu magorwa yabo uravyumva rero mu ishengero ry'Imana mu bisanzwe birababaje kubona hari ibintu bigenewe imfuvyi bigenewe abapfakazi bigaruka bikaba iby'abungere ugasanga ya mafaranga ari gufasha imfuvyi niyo agiye kubaka inzu ya pastor niyo aguze imodoka niyo aguze ibintu niyo yigishije abana ba pastor niyo barungitse buraya uwo yaragenewe ico kintu agapfa kwa kundi kandi Imana yari yamwibutse jewe uko ndabigenza n'ikintu jewe narakoreye Imana shonje ngenda n'amaguru nashikana bakansasira nkaryamana n'impene zikanta ko amahene ntagira impuzu nzohindura ejo bo bakavuga ubutumwa Imana ndabizi yuko iyo wihanganye mu gihurimo ntugire umwina n'umunoho w'ibintu haragera igihe Imana iguhezagira jewe rero ikintu citwa icimfuvyi n'icimfuvyi nico gituma iyo hageze ikintu kibaho kibitiriwe kugira ngo na wa muntu yagitanze kuko turabizi ino muri Afrika cyane cyane abantu barashobora kucreya amadosiye canke ibintu byo gufasha abantu muri sataba ariho mu gufasha ari ifashanyo bagomba kwibiyabo bakavyitirira imfuvyi bakavyitirira abafakazi bamwe ngo bazovuza abagwayi abari ngo tuzoja kugemura abantu ku mpimba ibintu bizo kunuku kugira ngo aba diaspora batanga amafaranga bitwa ngo bareko bafasha abantu bakenye byo bafasha abantu bari mu bibazo mugabo gasanga byaje kuduza niveau de vie y'abandi batoye rero ndakubwira nti kugira numwe yatanga ejo ntazoje kunshira muri ryagunira ryaba abandi bose avuga ati n'uyu agomba kudutubura tubeshe nk'abandi ndabivugira hati iyo banyemereye n'amazina ndayavuga byatanzwe na naka kandi yambwiye yuko ari byaba naba utari muri uwo mugwi ibyawe ntibiraza nico gituma n'abantu bakwiye kumenya yuko mu by'ukuri dukwiye kuba bizigirwa no mu bintu by'Imana y'amafaranga ni sawa mugabo burya kujya amafaranga ijya azohinduka akubera umuvumo ni Apotre Isidore Mbayahaga atanga ubutumwa mugabo akongera burya kandi yigisha no mu buzima busanzwe Apotre abantu barashima ibintu byawe gose kuko uwo muntu mu byatubwiye anatubwiye ko hari umuntu wo muririmbyi ngavuza piano ngo waramwitaye ejo bundi aravuga ati uyu muntu avuza piano neza ariko wavuze turengene tumugenza ngaha mu isengero yabishimye cyane ro gose no mutaximeni nyamuntu yambwiye ati Imana ifashije nkazohura nawe ati byo zoneze tuzohura uzohura amazameza birasengera iwanyu ni Apotre rero atanga inyigisho mu buzima busanzwe ariko no mu isengero mu buryo bwiyaguye cyane umva no gutumwa
cende umwisilamu ariko inyigisho zanyu burya zirangi bakakoze ndetse kubesha hari gihe je wigisha mu isengero nkabyumviriza keshi imbere keshi rero burya ubutumwa bwanyu ndabwumviriza ko nagize n'amahirwe platform zanyu ndazikurikirana birangyohera cyane ariko rero ntitwosozera tudashimye kumbure ibyo bikorwa byanyu mukora ni bikorwa binezereje cyane uyu munsi ngira ngo ushobora no kubera icyitegererezo n'abandi bantu murakoze mushobora kubera icyitegererezo n'abandi bantu kuko urumva wewe uvuga ati jewe twe twavuze ubutumwa mu gihe bikomeye inzara ari inzara mu nda twatubitse uwavubi ariko no munsi bimeze neza cyane niba rero bateye iyo ntambwe uyu munsi bakikoza abantu uri no mu bantu bashikirana n'abantu mu buryo bwiyaguye cyane rero twe turabishima wanagomba burya no mu bantu bafasha abantu gutera imbere b'abajene burya natwe aho rikora duteza imbere icyo nzobashoboye cyose nzabikora reka rero tubashimire cyane kumbure dukubanaye dushime n'Imana yadufashije kugira ngaha yego kongera ikadushikana ngaha turi amahoro namwe muri amahoro yego cyane kumbure nitwongera kubiturangira mu muzo twakira apotre bashe nimwashika haje imbere mugasanga hari icyo mwibagiye uno munsi ndi ngaha si muce mugaruka tuje tugaruka ikatuze tugaruke naco ikindi nta kibazo turabashimiye cyane gose Imana ibandanye bahezagire yego ariko inahezagire n'umuryango wanyu muri rusange amen amen ndetse ihezagire na se barundi abandanye dufashe nka twego bajene dukore dutera imbere cyane gose muze muramushira mu minwe y'Imana iyo ni itegeko bibiri tubwira ngo dusengera abaganza kuko ngo nibaba amahoro natwe tuzoba amahoro ngo cyane hoho iyo baturarira amaso bakatwibutsa no gusoma ijambo ry'Imana basi uko twe bashize Imana imbere urumva nk'uyo wewe kare nibindi bindi ndabashimiye rero cyane apotre reka shimire n'abakunzi ba Utamu Podcast muri rusange navuze ati ni ibintu n'ibitatu bishobora gutuma tunezerwa burya no kugira amagara meza no kugira umuryango ndetse no kugira amafaranga birakomeye ubwo rero ibyo bitatu twe turashima ko dufise umuryango wagutse dukurikirana kunda Burundi kunda na Utamu Podcast kunda na Apotre Isidore Mbayahaga nimugire ibihe byiza cyane rero mwege mwese twabanye murakoze amen murakoze